Bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, n'ubu turabandanya kuganira ururimi rw'igiswahili, hanyuma turakomeza kwiga. Ndabasaba kugira ngo mugire umwete wo kwiga igiswahili. Turabandanya aho twari tugejeje. Hariho irivuga bifatanye n'iryungane, nico turiko turakora ubu. Natanguye kubabwira uko mu bantu baramukanya, hanyuma ndababwira iyo umuntu agiye kw'isoko canke kw'ishure. Ubu naho tugomba tubandanye tuvugane ku vyerekeye umuntu agomba gusenga. Mwumvirize rero mu Kiswahili ingene bivuga: mimi nataka kuomba au kusali. Jewe ngomba gusenga. Ni ukuvuga kuomba kirimwo amajambo abiri. Kuomba harimwo gusaba, hakabamwo no gusenga turishize mu vy'Imana. Kuomba hariho gusaba umuntu, ariko kusali niyo jambo ryumvikana. Kusali rirumvikana, ariko mu Kiswahili niryo ryumvikana neza. Kuomba, kusali, kumuomba Mwenyezi Mungu, aho naho rica rivuga neza. Kuomba Mwenyezi Mungu, gusenga Imana. Rero nico gituma ndiko ndasobanura kusali. Naenda kusali, ngiye gusenga. Ni ukuvuga uvuze uti naenda kusali, nta rindi jambo wongerako kiretse uvuze naenda kusali kanisani au msikitini, ngiye gusenga kw'ishengero canke ku musigiti. Ni ukuvuga rero murumva ko hariho itandukaniro. Nataka kumwomba Mwenyezi Mungu, ngomba gusenga Imana. Reka tubandanye. Mvuze muri kubu, naenda, nataka kuomba, nshaka. Hanyuma naomba, ndiko ndasenga canke ndasenga. Naomba, nasali, ni ukuvuga ndiko ndasenga. Hanyuma reka tubandanye. Naomba, nasali, ndiko ndasenga. Ikintu kiriko kirakorwa, uriko urabikora muri ako kanya. Naomba ni ukuvuga akarorero. Umuntu ashobora kubaza unafanya nini? Mimi naomba. Ni ukuvuga kwaje ngo uriko urakora iki? Ucumwisha uti ndiko ndasenga. Unafanya kazi gani? Mimi niko naomba. Maze gushiramwo niko, ni ukuvuga ngo uriko urakora. Niko naomba, ndiko ndasenga. Turabandanya. Naha muri kubu. Ari uwundi ucuvuga uti yule anaomba. Yule canke wewe, tutondeke ku murongo. Wewe unaomba Mungu. Wewe unaomba Mungu. Yule anaomba Mungu. Wale wanaomba Mungu. Sisi tunaomba Mungu, Mwenyezi Mungu. Murumva ko hari itandukaniro. Ni ukuvuga ntushobora kuvuga ngo mimi nasali Mungu. Siko biri. Ni ukuvuga ngo mimi nasali kanisani, canke yeye anasali kanisani, au yeye anasali musikitini. Wewe asengera mu musigiti canke asengera mu rusengero. Murumva ko hari itandukaniro. Rero turabandanya. Nari kuri iri jambo ryo gusenga. Hanyuma umviriza, ubu biriko birakomera. Kesho nitaenda kuomba. Muriko muravyumva? Kesho nitaenda kuomba. Ejo nzoja gusenga. Uvuze muri kahise. Kesho nitaenda kanisani kuomba, canke kesho nitaenda kanisani kusali. Urumva ni muri kahise. Hanyuma
turabandanya. Kesho kutwa, hirya y'ejo. Kesho kutwa ni hirya y'ejo. Kesho kutwa nitaenda kuomba kanisani. Kesho kutwa nitaenda kusali kanisani. Kesho kutwa nitaenda kumwomba Mwenyezi Mungu. Hirya y'ejo nzoja gusenga Imana. Turabandanya. Murumva anavuze muri kahise, muri kazoza, murantunga, navuze muri kazoza. Muri kahise naho ni ukuvuga jana nilikuwa kuomba kanisani. Aha ni muri kahise. Jana nilikuwa kuomba au kusali kanisani. Ejo nari gusenga mu rusengero. Ejo nari gusenga mu rusengero. Hanyuma canke ukavuga uti jana nilikuwa kusali musikitini. Na ejo nari gusenga mu musigiti. Umviriza kandi kesho kutwa nilikuwa kanisani. Hirya y'ejo nari mu rusengero. Kesho kutwa murantunga. Kesho kutwa nilikuwa kanisani kuomba. Hirya y'ejo nari mu rusengero gusenga. Hirya y'ejo nari mu rusengero gusenga. Kesho kutwa nilikuwa musikitini kusali. Hirya y'ejo nari mu musigiti gusenga. Turabandanya tuje imbere mu vyigwa. Natanguriye muri kubu nkoresheje ijambo ryo gusenga, hanyuma nja muri kazoza nkoresheje iri jambo ryo gusenga, hanyuma tuhejeje kuvuga muri kahise. Nagomba ndabasabe mukomeze kwiga igiswahili mutiziganya, kandi bizobagirira ikimazi, kandi tuzokwiga byinshi. Hanyuma nzobategurira ikiganiro mwumvirize ukuntu umuntu ashobora kuvugana n'uwundi bivanye n'ibyo maze kwigisha. Bizorushizaho kubafasha mu gutahura. Reka tubandanye tuje imbere. Tugomba dukoreshe iri jambo ryo gusoma. Ngomba tuvuge gutya: uyu munsi ndiko ndasoma Biblia. Leo ninasoma Biblia. Nukuvuga mu Kiswahili nduvuga ngo Biblia, ni Biblia. Leo ninasoma Biblia. Uyu munsi ndiko ndasoma Biblia. Nivuze ko jewe uwundi ari uwundi, ucuvuga uti ari wewe, ucuvuga uti wewe unasoma Biblia. Hanyuma uwundi nawe yule anasoma Biblia. Hanyuma mu bwishi ucukoresha uti tunasoma Biblia, turiga Biblia, turasoma Biblia. Hanyuma kusoma, iri jambo rivuga kusoma ni ukwiga. Kusoma ni ukwiga canke gusoma. Harimo ijambo ryo kwiga. Hanyuma turabandanya. Nayemeje kuvuga tunasoma Biblia. Hanyuma munasoma Biblia. Munasoma Biblia. Hanyuma uvuze kuri mwebwe munasoma Biblia. Bose wanasoma Biblia. Nukuvuga wanasoma, uvuze bose muri rusangi wanasoma Biblia. Nukuvuga ndabasubiriramwo Biblia mu Kiswahili Biblia nukuvuga ni Biblia, nico bisobanura. Rero igihe turiko turi Igiswahili tugerageza kukivuga nk'uko kiri. Mu Gifaransa bavuga ngo prononciation.
mu Congereza naho bavuga pronunciation. Rero tutegerezwa kukivuga nk'uko kiri, igiswahili twagipronosa neza, twakivuga kugira ngo abacumva, abakizi, abakivuga bakimenye. Aha ndiko ndabigisha mu Giswahili, igiswahili coroshe. Hari icyo bavuga Kiswahili sanifu, aha kiracanze. Kiswahili sanifu n'igiswahili coroshe. Kiswahili sanifu usanga bacigira mu mashure. Aha jewe nagombye kwiga igiswahili cyo kuvuga kugira ngo abantu benshi bamenye kuvuga ururimi rw'igiswahili bitabagoye. Rero reka tugeze ngaho kugira ngo ntidukoreshe byinshi hanyuma ngo bizohave bibagora. Bene data bakunzi b'urugo rwa Vuga Yesu TV, ndabasaba kugira ngo mukomeze kwitaho kwiga ururimi, kuko ruzokugirira ikimazi aho uzoba ugeze hose, aho uzoba uri kuraja hose ruzokugirira ikimazi. Ibyo uzoba uri kurakora bizokugirira ikimazi. Ni ukuvuga uri kuradandaza, hazoza umuntu akwaze mu Giswahili, hanyuma akubajije, tuzobivugana kiri imbere ikicigwa, cyane cyane kuko turiko turiga igiswahili cyo kuvuga. Tuzobivugana igihe azoba ariko arakubaza ibeyi y'ikintu, hanyuma n'ingene uzomwishura. Ni ukuvuga hariho kumenya amajambo y'ibintu, amazina y'ibintu. Ibi navyo birakenewe, kumenya amazina y'ibintu. Ibi tuzobivugana, tuzobirabira hamwe. Nuko rero bene data bakunzi b'urugo rwa Vuga Yesu TV, mukomeze kwibuka gushirako sabone, ariyo subscribe, sabone, subscribe, ariyo subscribe, hanyuma mushireko jeme, hari urutoki mufyondeko. Hanyuma ndibaza ko abenshi bataramenya ingene bashirako komantere canke kwishura. Hepfo handitse ko, urahabona hariya hepfo y'ishusho canke hepfo y'isanamu hari handitse komantere, fyondako hanyuma ucubona aho wandika message. Hepfo umaze gufyondako kuri komantere ucubona aho wandika ko message. Umaze kwandika message curungika, hanyuma kurungika tuzobona ico wifuza, tuzobona icyiyumviro cawe, icyo uzoba ushikirije. Rero turiko turigishanya. Hariho abandi benshi batazi kugurura isanamu, ndayibarungikiye muri WhatsApp. Mu kuyugurura aho muca, kugira ngo ucuja ku rubuga direct kimwe na kimwe, fyonda kuri ziriya ndome z'ubururu, ziriya ndome za bleu z'ubururu, abari ufyonda aca usanga ugiye kuri YouTube direct ku rubuga, hamucona n'ibindi bikurikira. Nuko ntibibagire gushirako sabone. Rero Yesu abahezagire, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kumererwa neza mu byanyu no mu banyu. Imana ibahezagire.